Satbi afatiye ya mbere mubona ari kindirimbo kandi zakunzwe kumbure nko kuri no saha hari abantu bace batangara bumvise ndazivuze yego kuko ndavyo bazi benshi bizi baki no mu bodo sangiye mwuga bizi baki yego niba ari Fizo akoze ibintu bimeze neza abakunzi ba Satbi bamushigikire niba ari Satbi akoze ibintu bimeze neza abakunzi ba Fizo bamushigikire. Kaze bakunzi ba K9 TV nkuko twebemereye kandi twamatubigira dura n'abantu batandukanye bakora imirimo itandukanye ugira batuyagire imirimo yabo ndetse baratwiganira byinshi mu byo bakora bitubera karorero canke bitwigishe natwe tubonereho nuko rero kuno munsi turi kumwe n'umutama tuvuga tuti yabunyoye cyane cyane mu mwuga wo kumesha amakora ko kandi no mu muzika arabizi cyane umutamaza kutwiganira byinshi tumusaba ariko mbere ya byose abariko bararukubu cyane cyane usanga batamuzi cyane hari abamwumva batahora bamuzi ko ari we mutama ngo twitondora amazina bamenyereye izina de Santos ariko amazina y'abavyeyi nitwa Edouard Ntamvuki hige no hino iri zina rizuni de Santos umuntu wese de Santos yumvende kuri no saa turiko turayaga umuntu ufise de Santos mu Burundi n'umumenyesha makuru ni wacabona yumvise turetse president muri Angola José Eduardo dos Santos abamuzi nabo muri kahise muri kubu bumvise dos Santos ubwo nyene baca bumumenyesha makuru wa Radio Culture ari we jiwe muri kubu ego dos Santos muri make mu buzima bwiwe akora duki hirya no hino mu bindi no buzima busanzwe akora busanzwe ndakunda umuziki umuziki ndawukunda nawukuriyemwo nkiri umwana gushe kuri no saa turi kumwe ndi muri wo nicavyerekanye ko ndawukunda nuko byashitse nkawandika hanyuma gakundwa bidasanzwe ku rugero rudasanzwe na tuhasanze kuri Agape Records kuri studio barogiza ko imiziki ni muri kwa gukunda umuziki nyene cyane mwari muje nkuko haje kwivuga n'umuntu waje kuraba ururimbo wanditse warogete hano ndakunda kwama nahaje kuko ndafise ibikorwa ndaharangurira bivanye n'umwuga nkora hari ibiganiro mparanza gukorera hano kugira ngo bisohoke bifise amajwi ameze neza rero kenshi nama hano mugihe mafise ibiganiro ntashika hano kugira ngo ibyo biganiro ndabukore ku buhinga bwa none ariko kandi no kugira ukibona n'abandi abanyamuziki bacyarukanira murahahurira ari benshi turahahurira mugabo mbabazwa n'ikintu kimwe ndababwira ntibumva ndaberetse ntibabona urumva biragoye mu manuro ukunda kubaha ni yahe ubona badakurikiza impanuro nkunda kuba kenshi muri aba baririmbyi mwumva baririmba benshi baririmba bashira mu mazu icyo ni ikintu cya mbere kimbabaza ugasanga umuririmbyi afite indirimbo 8-10 araririmba agatanga ibihumbi byiwe ku ndirimbo yose isohotse agashira mu nzu akacanezerezwa no kubona ko indirimbo yiwe yayihaye mugenzi we iri muri carte mémoire ibyo bintu bikamunezereza ku rugero rudasanzwe je nanje bikaca bimbabaza kubona bonona amahera kindi bitwa rukonona amahera je mbona ndabahanura nkavuga ndi ayo mahera mu sohoze zo ndirimbo bemurabi ikintu muyaguramwe ari nk'igitenge mu rungikira abavyeyi cyangwa ari umupapa mu rungikira ikoti cyangwa kuri suku ringikire abavyeyi ku muhana bakoresha benshi usanga baririmba bashira mu mazu uzurabe nabo baguma bavuza urwamo ngo indirimbo zacu ntizivuzwa bari muri uyo mugo baririmba bashira mu mazu niko bameze benshi kuko n'ibintu maze imyaka myinshi mbona niko bimereye yego umwuga wo kumesha makuru cyane mu muziki Radio Culture na cyane ariyo mukora ko ni muri ibyo jejwe ugiye kuraba indirimbo z'ubu no myaka nka 15 20 iheze uzibona ezubu wozigeranya gute uravye indirimbo zo mu myaka iheze n'ubu hariho ubudasa bunini icyahindutse amabit yarahindutse naho ubundi bwo uravye indirimbo baririmba kera canke ndavye kuvaho ntangure kwandikira indirimbo ukacura abantu ubu hariho ubudasa indirimbo za kera warayumva kumva yuko harimo ikintu kiri kukivugwa muri iyo ndirimbo n'umuntu aciye ubwenge agatega ugutwi iyo mvuze umuntu aciye ubwenge n'umuntu yize agafata umwanya kumviriza iyo ndirimbo ugerageje rero kumviriza indirimbo za kino gihe mu bantu benshi bize niba kuzosanga batega ugutwi zino ndirimbo za none zimwe kuko usanga atakintu kirimo naho batenga kuvuga ngo abanwara umugi
ngo basuma ngo abandi kubera iki nta kintu bumva kirimwo gikomeye cyane kuri bo. Ibyo biva kuki none kubona ubu atabutumwa bukijyamo abaririmbyi ba kino gihe bamwe bamwe ntibiha umwanya wo kwandika indirimbo ngo bayirabe neza bayice hirya no hino. Bo icyo bakora umwanya muto iminota 20 abaje kwandika indirimbo kashigenda muri studio. Soko biri indirimbo no kuyandika ukayiraba yuko ishobora gushika kure ukaraba yuko ishobora kumvirizwa n'abantu baciye ubwenge. Reka tuce tubijyanisha n'ibyo watubwiye usanzwe ukora usanzwe wandika indirimbo abaririmbyi batandukanye akaziririmba n'ibyo harimo aba Satbi n'abandi nga tutihenze. Yego bon Satbi afatiye ya mbere mubona ari indirimbo kandi zakunzwe. Kumbure nko kuri no saha hari abantu bace batangara bumvise ndazivuze. Yego kuko ndavyo bazi benshi. Bizi baki no mu dusangiye mwuga bizi baki. Yego natanguye kwandika indirimbo ya mbere n'indirimbo nandikiye Satbi indirimbo yitwa Passion. Aho natumirira abantu gutegura passion zabo. No kuvuga rero gutegura passion itegurwa n'umuntu akora akazi ka leta. Kirazira. Passion itegurwa n'umuntu afise amafaranga. Passion itegurwa n'umuntu wese afise icyo akora. Kugira ngo kumbure muri kazoza niba utazovuga ifise zanguvu zo gukora uzotungwe n'ivyo babiri icyoya. Muri iyo ndirimbo rero niko ntanga ubutumwa ntumirira abantu gutegura passion zabo mu byo bakora byose. Mugabo sinareko ntumirira umusoma ngo ategure passion mu byo yifa. Ariko kumbure nabo nyine arashobora gutegura passion mu byo aba yarashuye kwiba. Iyo ndirimbo passion yarakunzwe abantu benshi barayizi. Mu nyuma yaho naranditse yindi ndirimbo yiswe nise Rekambege. Rekambege ni indirimbo nayo nyene yakunzwe imeze neza hajya no kwanka imboga ntiho kwanka inyama wo kwanka inyama ntiho kwanka imboga muri ivyo bibiri urahitamo kimwe. Yego nayo nyene ni indirimbo yakunzwe hirya no hino. Mbere wanashima mu Buganda barayikunze yagiye kuyikorera nuko ntibumva n'ikirundi mugabo barayikunze Abaganda hari kwa Washington yagiye kuyikorera batumva ikirundi bivanye n'umudeho wa reggae yari yayihaye. Yego hanyuma nyuma yaho narabandanije nkora indi ndirimbo ndandika indi ndirimbo nise Nyanzobe. Nyanzobe ni indirimbo nyene yandikije amateka mu gihugu cy'u Burundi. No mu gihugu cy'u Rwanda indirimbo Nyanzobe yarakunzwe n'ahandi yarakunzwe. Na warayumvise ko ari indirimbo ni indirimbo nziza cyane. Igenda neza. Recho meze indirimbo mu kuzandika sindazandika giturumbuka nkuko abakino gihe bamwe babigira biyumvira bakaca bakora ikintu. Mba mfise ikintu nabonye kikambabaza. Kimaze kumbabaza ngaca nshura intimba mu gucura intimba nyafata ikaramu n'urupapuro nkandika. Kijya gihe wandika Nyanzobe hari waraguhevye canke warubonye ubuhebwe? Naho nabibonye. Naho nabibonye. Naho nabibonye rero bice birambabaza. Birambabaza maze kubibona nyashima kubeshira mu nyandiko. Igendirimo nyanda ya Satbi ico gutangaza igendirimo ntiyigeze ngora. Ico gihenda yandika ari ku munsi wa gatanu. Hari ku munsi wa gatanu igendirimo nayanditse ndiko ndakora uyu munsi nije nugari radio. Njangenda ku kazi ndayandika. Hageze umwanya wo kumvuga ndavuga. Hanyuma hageze umwanya wo gushira mu kiganiro barashira mu kiganiro njambandanya nandika ijya ndirimbo Nyanzobe. Isaha 4 niho twugarira ico gihe. Yego nari nahejeje kuyandika. Ico nakoze bantahukanye maze gushika muhira isa 11 z'ubuca. Nace mbyuka nyanda yisubiramo isa 3 isa 4 nande ya Satbi nawe yaramaze gushika kwa Liza. Acashira mu gahogo indirimbo kisohoka ari mu ruturubutu kisohoka ari uburyohe. Kisohoka ari amavuta. Iyo tuvuze amavuta ari amavuta yose samwe amawuki. Sayi bigazi. Yacisohoka imeze bien sana kuko mora muyumva. Kirakundwa. Inyuma yaho naranditse yindi ndirimbo nise ubwira kabiri. Ni indirimbo yambabaje kubona abantu batakiyumva. Yari indirimbo iri mu butumwa bukomeye cyane. Yaririmbwe n'umwe mu bakonangwe witwa Sango. Niwe yaririmbye Sango. Aho navuga nti ubwira kabiri buraje. Ukujigumiza bawe niko bazojigumiza bawe muri kazo zitakiriho. Yari mu butumwa bukomeye. Ntumbaze byinshi birengeye kuri byo nkubwire. Hanyuma mu nyuma
naranditse indi ndirimbo nise Impemburo. Ni indirimbo yaririmbwe na Satbi. Nayo ni indirimbo imeze neza. Iyo ndirimbo nayanditse igihe twari muri za ngorane z'umwaka wa 2015. Iyo ndirimbo kirayiririmba nayo nyine ni indirimbo yasohotse imeze neza. Yego. Kumbure ko bakurikirana imbuga ngurukana bumenyi barashobora kuca bagenda bakazira bakaca bumviriza ubutumwa hanini burimwo. Inyuma yaho naranditse indirimbo nise Nakamuna. Indirimbo Nakamuna aho navuga nti kurongora umugore mwiza Nakamuna. Iyo ndirimbo size kuyibuka. Abariko baratwumviriza bariko baradukurikirana bace bayibona. Yego. Iyo ndirimbo yaririmbwe nayandiki witwa Ndeke acafashwa na Satbi. Yego. Abantu benshi iyo ndirimbo bace bayishira ku izina rya Satbi. Ntabwo ari ya Satbi. Nakamuna indirimbo ya Ndeke. Ya Ndeke niwe wayihaye. Yego featuring Satbi. Yego. Urumva rero iyo ndirimbo nayo nyine yarakunzwe. Mu nyuma yaho naranditse n'indi ndirimbo nise Amusini Mia 50%. Indirimbo yaririmbwe na Satbi. Indirimbo itagize amahigwe menshi kugira ngo ikundwa no mu gisagara cya Bujumbura. Ni indirimbo yakunzwe mu gihugu hagati. Kumbure ntiyagize amahigwe menshi no mu gisagara cya Bujumbura bivanye n'umudiho kumbure yo yarayihaye. Muri Amusini Mia ubutumwa yakora tanga no bwahe kuko umenga umuntu ayumvirije umudiho wayo umenga ni zimwe zo bunyene twako turavuga mwanya uheze. Bon ubutumwa bari muri ndirimbo nakubwerije mu kwandika indirimbo ndaba abantu ivyo bakunda ivyo banka ivyo bashigikira ivyo badashigikira. Muri iyo ndirimbo rero nari kumvuga yuko hariho abantu bakunda ba Amusini Mia. Iyo tuvuze Amusini Mia ni iki? Amusini Mia ni jambo abatanzania bakoresha. Ba Amusini Mia muri Tanzania niba abadami niba abakobwa bagenda batingisha Amusini Mia. Bagenda bajugumiza amabona kavuze abanyarwanda. Nibo bita ba Amusini Mia. Rero abantu benshi babonye nk'abashoferi baragira amaksida. Kuko shoferi ari kuri vola abonye arenganye ashaguma murabo. Kwacu usanga giye kugira aksida. Ariko ndabahanura rero yuko batokwishinga kuraba Amusini Mia. Ahanini bayikurikiranya bazumva ubutumwa burimwo. Kumega umudiho niwe ushimye mbega indirimbo yanditse ubu yifise ko ububasha bwahe. Indirimbo ahanini ububasha marayifise ko nuko mba yanditse hama nkaca ndayiha uwuyiririmba. Uwuyiririmba agize amahigwe meza akayiha umudiho wo ukundwa n'abantu n'amahigwe. Muga hariho n'indirimbo nandika nkaca mbona imidiho ikwiriye. Nk'indirimbo nk'ijya reka mbege yari indirimbo ikwiriye umudiho wa reggae. Hariho imidiho hari indirimbo nandika ukaca usanga ziri mu midiho y'amazuki. Bivana n'amajambo uba wayihaye. Nk'ubu nk'indirimbo nanditse zitarasohoka nk'umuhinga zo ziririmba azozishira mu mudiho wa zuki. Bivanye n'amajambo nakoresheje. So bari indirimbo zimeze neza. None kumenga hagati yewe na Satbi byahereye kuri Amusini Mia. Kubera iki utasubiye kudura mu indirimbo mutasubiye kuza murakorana? Oya jiwe umugwayi n'arondera muganga. Yego niya ndondera nzomwita batandondera Jefferson nshobora kukumurondera. Oya ndamurondera iki umugwayi niwe arondera muganga. Kumbe ni nkuko abandi bashobora kundondera. Kintu acha yibaza ati none ico gihe mwakorana mushirira uririmbo byaca berangaho nyene ntagashiruka butaguha. Narafashije vraiment mu barondera ijuru ndimo. Narafashije nta kintu yigizampa kumbure ngira nubu nawe naravyibuka ngira ntacararonka. Ni yaronka zonyibuka kuko narakoze ibikori. Yego. Urishimira cyane cyo bamukoreye. Cyane. Nawe naravyishimira n'abandi baravyishimira abandi babizi bake babizi. Kumbure ni yaronka azibuka icyo nakoze. Narakoze ibintu byinshi kuri we. Si kuri Satbi wenyine mu Kanyosha narigeze kuba ndahatazira wabona umuziki mu myakeza. Byarazinye ingorane. Ego. Sinzi kuko vyibuka. Ego. Iwabo n'umuziki. Iwabo n'umuziki mu Kanyosha. Kandi harigeze kuba ari wabo n'umuziki. Abarivye benshi ariyo bamuka. Ni hamwe nyene inyundo iyo zahawe abana baca bazihondesha imise. Umuziki wari wafashe baca barijejerako. Bari bagira yuko bari mu ihiganwa. Ariko niko bimeze no musarabo wa mbere ejo ukaba wa kabiri. Siko bizokwama biri. Arabaririmbyi bandanye bakora bien kandi bakubaraza. Hari ikindi kintu naco cyaje mu muziki c'impari z'amalebol. Haraba impande nka bloke zibiri, bloke ya Satbi, bloke ya Fizo. Gwe kijya kintu kibona gute? Kijya kintu ndaco kimaze, kijya kintu uzogisanga hege cyo gutangaza baje baririmbyi. Bobo ntangorane bafise.
bajya abakunzi babo nibo bitera ingorane je ndavyita kwitera ingorane kuko baharire bareke Satbi aguma ari Satbi Fizo aguma ari Fizo uyo undi muririmbyi wese amaze kumenyekana amaze kwandikisha amateka aguma ari wa wundi nyene urumva rero ni hamwe nyene usanga babahungu bacu bamwe ba petit frère bacu baharira kenshi batazi buje mu kibiri utazi kwa kintu utazi ni bagenzi make baharire ntacyo bongereza ntacyo bapunguza ahubwo icyo bokora nuko bavuga bati naka tumushigikira reka akora ibikuringa nta bindi niba ari Fizo akoze ibintu bimeze neza abakunzi ba Satbi bamushigikire niba ari Satbi akoze ibintu bimeze neza abakunzi ba Fizo bamushigikire cyangwa undi muririmbyi wese ukora ikintu kimeze neza abakunzi b'umuziki bose babashigikire batarabye ngo no kwanaka kuko ubundi bwo bashake baharire ni afashe indege niba yuri indege ari hari umukunzi ubona amuherekeza ibanga ku bantu maze kubona kuko ni benshi barutse mu maso yawe ibanga ubona bariko barakoresha basumbye abandi wokwira abandi bajana n'ijyahe abandi banyamuziki bakiri bato ibanga ku baririmbyi ba kino gihe bariko barakoresha si nk'iryo baririmbyi ba kera bakoresha abaririmbyi ba kera burya dushizemo ba Satbi ba Fizo n'abandi hariho ibanga bakoresha ba kino gihe badakoresha yego utiniriye yego uravye muri kahise abaririmbyi ba kera muri kahise kugira ngo bagira ayo mazina barakoze bidasanzwe barakoze bidasanzwe turibuka Sadbi basore indirimbo 3 mu ndwi zibiri zindirimbo 8 mu kwezi barakoze bidasanzwe kandi bukira gihe bobo nta mafaranga bari bafise kumbure bovuga bati barafata ama déplacement komeye nka kino gihe baritanga uko bashoboye yego umuziki bakawiruka inyuma ariko abakino gihe bagiye gusohora umuziki bafise ubutunzi bafise amafaranga agiye kuri studio ari déplacer visa by'abantu yambara neza inyambaro ya kera na kino gihe cyo kimwe uzarabukunda bambara kera n'ubu cyo kimwe nawe nturabibona yego byovye urumva rero abakino gihe barorohewe mu muziki mugabo n'ingorane bafise ntibazi gukurikirana ibikorwa byabo ndabatumirira bareshe bagire bakreye amiti hagati yabo namenyesha makuru bamenye ukuntu bagira abagenzi apana kubabwira umenga bariko babaha akazi kare batabahemba baba ariko barondera ubufasha urondera rero ubufasha si condition utanga urasaba niko babikura abakira niko bakora barasaba De Santos na tuko turaraba mu muziki haramaze kujamwo ibindi mbuga ngurukana bumenyi za Facebook za Twitter za Instagram harazamo za Snapchat harazamo ndetse ni hajya bashira indirimbo ku mbuga aho bazigurisha begibona ivyo bintu byaje kungura iki umuziki w'u Burundi biko bifasha gute iterambere cyangwa biko bisubiza inyuma bizofasha uyo amaze kumenyekana azicakora uyu namaze kumenyekana azicakora muramuzi baramuzi ariyizi niwe azomenya akamaro k'umuziki abandi nabo babane basaba impanuro babereka ububuce yego nuko turiko turarangiza tugarutse ku kwandika umuziki nigiki ahanini we bumva wungutse ko twumvise kudahemba muri wewe ahanini wumva wungutse iyo wanditse umuziki na cyane ukacumenyekana ugakundwa n'abantu bon jewe iyo nanditse umuziki ugakundwa ni inyungu yanje yasanzwe kuri jewe ni inyungu ikomeye dasanzwe kuri jewe iyo nanditse indirimbo ukayiririmba neza ni inyungu biranezereza iyo nguhaye indirimbo ukayiririmba nabi ndahomba kuko nibaza icyatumye ndaguye indirimbo kayiririmba nabi njya nibaza icyatumye idakundwa ngaca nibaza icyo ntashizemo urumva aho mutwe urashuha naho ubundi bwo indirimbo iyo ndayanditse none ni gake nandika indirimbo ngo ikubite swata impanuro muri rusange rero hanure rwaruka ngo baririmbye impanuro ndazitanga mu mugwi 3 umugwi wa mbere ni kubamenyesha amakuru babandanye bafasha nkuko bamye babikora babandanye bafasha ariko naho nyine bafasha ibifashika bafasha ibintu bimeze neza nta gufyondera ko kuriho hanyuma nka chansaba abaririmbyi bamaze kumenyekana bibuke iyo bavuye kugira ngo bafate batoye babo mu mugongo bashike aho bashitse kuko siko bizokwama biri niba dufise abaririmbyi 3 bazwi mu Burundi n'uruhombo twa dukwiye kugira abaririmbyi bashika 10 bavuga ngo mu gihugu cy'u Burundi mbe nk'abo 3 mu gihe batazoba bakiriho nabona yuko atakintu zisubira gushima yego bafashira abo bandi bashika aho bari hama abaririmbyi n'abakiri bato bacarutse bamenye ingene basaba
bamenye ingene bashikira bakuru babo mu muziki. Benshi ntibazi gusaba bakuru babo mu muziki, ntibazi gusaba amenyesha makuru kugira ngo babafate mu mugongo. Ivyo byose ne babikora mu myaka mike tuzwa dufise abaririmbyi barenga 100 bazaba bavuga ngo mu gihugu cy'u Burundi turetse abatuzi. Yego. Nuko rero turashimire cyane mwebwe makoma dukwikirana mu Rwanda mukurikirana ibiganiro bya K9 TV.